Aigle Noir International Day ni iki? Uru rukino rwateguwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro no kwerekana cyane vision no kwitwa intumbero Aigle Noir ifise imwe mu ntumbero Aigle Noir ifise mu mupira w'amaguru. Iyo ntumbero yagize uko kubera tugende turamukanye turabe abakinyi boye yaramuye muze nyene muri equipe yiwe duhe motivation abakinyi bubu bari muri Aigle Noir. Motivation si kuvuga ngo na mahera, motivation ni kubatera intege kubabwira umupira nuku kugira mushike muteza kugira uku. Abakinyi nka Nyange Yusuf, Tambo ya Misa, Kanakima na Bienvenue, Marc Arthur Arakaza hamwe n'abandi bakina mu bihugu byo hanze, imyimenyerezo yabo yari iteye igomwe. Fabrice Niragira ati Aigle Noir International Day nije gukuraho Eagle Day isanzwe itunganya uko umwaka utashe. Eagle Day na Aigle Noir International ni misi ibiri itandukanye. Kuvuga yuko Aigle Noir International Day ije kusubirira Eagle Day. Eagle Day izogumiba uko umwaka utashe kandi mu ntumbero shasha izoziraba ku munsi championnat sezikurikira itanguriyeko. Niwo munsi Eagle Day izoziraberako. Nuvuga yuko rero iyi Aigle Noir International niyo kwereka abakinyi b'abari ngaha. Tubereke yuko abakinyi ba Aigle Noir bashobora kuza tukabatumako bakaza bagakinira urukino rwa givandinge bagasangira na bene wabo kugira nabo bayage babaha ingoga babayagishe kuko buryo uri kurakina mu ma championnat yo hanze uragira une maturité gusumba abakinyi bari ngaha rimwe babafashe kugira muri vision yabo nabo ivyifuzo vyabo bishobore gutera imbere. Nukuvuga yuko Eagle Day izohaba na Aigle Noir International ko turaba ko yogumi bashakane sero ya disponibilité y'abakinyi ba Aigle Noir azoba bari hanze bazoba disponible kugira tubatume ko bazi. Intumbero ya Aigle Noir nuko mu mwaka wa 2026 Uburundi bwoshika mu gikombe cy'isi yose bona cyane mu gice cy'abakinyi nka 5 canke 6 batangura mu ntamba bakabava mu bakinyi bahoze bakina muri Aigle Noir ngo babica bigacika ku isi yose. Muri vision ahubwo sumwe gusa dushaka tuvuga duti mu bakinyi muri liste y'abakinyi 18 omwe at least habe hari nk'abakinyi bashaka kuri 5 ba Aigle Noir kandi bose bashobora kuba batangura kuko tugerageje kuraba nkuno munsi murabona yu urwego Nyanga agezeko akina muri championnat muri Turki championnat itari ikomeye yo muri Turki murabona urwego ariko turavye Jospin na Picler baracari bato mugo nabo mu mwaka umwe canke ibiri ntimugire ngo ntazaba bakomeye urumva dufise amayelema menshi kandi ku maposte atandukanye aho tuzosanga ya ntumbero rero twiha irikira bare yarize reyelma mu byo twatiko turabona kuko tugerageje kuraba liste nko mu myaka 2 canke 3 uko urunyika abakinyi hanze bakiri bato ndagisubiremo niko uri kurakomeza equipe nationale kuko umukinyi akiri muto akiramo ingoga arakina arose umwanya wo gukina gakina mugabo iyo umukinyi aba ari karakura niho usanga bica bigorana uko ashize hanze performance ntiduga cyane nk'iyagiye akiri muto. Twere muri vision yacu ncuma tuduza abakinyi bakiri bato kugira vision yacu ibere realisable kubera iyo bashitse hanze ntiba performe nta musanga umukinyi sanza gacazima mu gihe akiri muto arafise umwanya wo gukorwa kugira umukinyi mwiza cyane. Ngo mu misi mike abakinyi babiri ba Aigle Noir bazogenda kugerageza mu bihugu byo hanze aho ni muri Espagne hamwe no mu gihugu cy'Ububirigi. Ego hari abakinyi bashika babiri dushobora kurungika kandi dushobora kwaruka iburaya muri Belgique hamwe no muri Espagne. Biracari muri negotiation mugabo ico ndabemereye nuko mu misi mike tuzobamenyesha abakinya baribo ucocari mu negotiation umwe azoja muri Belgique undi aje muri Espagne muri deuxième division.